Ndabaramukije nshuti bakunzi b'ibiganiro bya Kazoza FM mwebwe mudahengeshanya kutumviriza kuri megahertz 103.3 hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micungararo yaho ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi za Kazoza FM. Uyu ni wa mwanya mukunda cyane gose, wa mwanya wo gukurikirana ikiganiro kuziko ku minsi ya gatanu ya gatandatu no kuwa mbere. Murazi yuko tuba turiko turarata ivyiza vy'aba artiste b'i Burundi, abo twita abahinga b'i Burundi na cyane cyane abaririmbyi. Uno munsi rero ngo tuyaga kuki? Uno munsi tuyaga kuri jazz, umudiho wa jazz. Turakunda kuwumva ngo umudiho wa jazz ngo vyaje biva hehe, ngo vyagenze gute, mbega mu Burundi barabigira bitumari iki? Turakunda kuvyumva. Hari rero isabukuru rya mariba buri mwaka ryitwa Marahaba Festival kuri uno w'Imana, barafise umunsi wahariwe iyo jazz. Tukaba rero twaciye tugenda kurondera umuntu umwe muri bo asanzwe ariko arabitegura kugira dusigurire mbega jazz ni iki, mbega barundi barayiririmba, mbega vyagenze gute, ifuko tubitahura twese. Nuko rero jewe niyo nkeza Jean Reno, ni jewe ndiko ndabashikiriza iki kiganiro, hanyuma nkagoma ndabibutsa yuko iki kiganiro gishigikiwe n'umugambi Pasake ifashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Umutumire wacu uno munsi ngo ninde? Reka tumuha kanya yidondora. Turakuramukije. Nanje ndabaramukije. Je nitwa Sindakira Léonidas alias Gema. Ndi umucuraranzi kuva mu 1969. Na jazz nyene ndayivuza. Ntabwo ndayifise ko jazz ifise amamuko, sinzi ko nobandanya. Oya, jazz uvuze yuko uyivuza gute? Ukoresha inanga, ukoresha umuduri, ukoresha piano, ukoresha iki? Oya, je nkoresha gitari. Ndi mu guitariste kuva iyo myaka ndakubwiye. Uri mu gitari 69. Ego. Nukuvuga jazz ndayivuza kuri gitari. Nuko abandi bashobora kuyivuza mu nanga canke mu makembe canke mu bindi binyagara byose birashoboka. Gusa ifise amamuko nico isigura. Nziza cyane. Ego duhava tuhagera. Nkuko muvyumvise yitwa Sindakira Léonidas alias Gema, akaba avuza uyu mudiho wa jazz. Ubu rero twashaka kumenya, twebwe turabarundi doratumva ngo jazz, mbega iyo umuntu yumviririje umuziki hama kumva araryohewe, hari ico bikenewe kumenya ngo ndiko numviriza jazz, ngo ndiko numviriza blues, ngo ndiko numviriza reggae, hari ico bimaze. Urashobora kutuyagira muri make mbega jazz ni iki? Uwo mudiho jazz ni iki? Jazz n'umudiho wazananye mu kinjana ca 19. Ego. Urabona ko habaye bene wacu abanyafrika bagiye kudandazwa hariya muri Amerika. Batwawe n'abara wico kirazwi. Niyo bari bafise misiyo kutudandaza hariya, hanyuma bagezeyo bari abana bavukiyeyo kubera ingorane babona base bafise n'amamuko yabo ingene niyo bari. Hanyuma rero hacaza ibintu vy'ibibazo, baca bajaze n'umudiho wo gucura intimba. Mudiho wo gucura intimba. Gucura intimba. Ego. Hanyuma rero baba batanguye uko nico gituma watanguwe n'abanyafrika babirabure b'abanyamerika. Ego. Nziza cyane. Nagira ndabibutse abantu bariko baradukurikirana yuko buri itariki 30 z'ukwezi kwa kane buri mwaka no munsi mpuzamakungu wahariwe uyu mudiho wa jazz. Ari naco gituma uno munsi turiko turabusesangura. Duhejeje kumva yuko vyatanguranye n'abirabure bari bagiye kugurishwa ari muri Amerika, bagatangura kurimba ariko baracura intimba kubera ariko baracugwa ubufuni na buhoro. None umuntu avuze ngo abanyafrika vyahuri umuziki w'i Burundi, turafise imidiho ya jazz mu muziki w'i Burundi cyane. Utanguriye kuri jewe nyene. Jewe nanje jewe sinzi ntibangurishije. Oya. Jewe nyene naragiye mugabo sinobivuga hasi cyane. Naragiye nsanga nshitse ahantu hitwa Lodwa Turkana. Abo ni Ethiopia hariya mu ngenge muri desert. Warugiye mu Bugaragwa. Warugiye mu biki?
ni ibintu by'irindwi na kabiri sino bisubiramo naravuye ngaha dumucuraranze mwo turi an equipe turi umugwi tuca turagenda nguko abandi bagiye tuca dusanga tugeze ahantu turukana tugeze mu bugaragwa rero niho twaraba tuti natwebwe nta kundi ni jaze kuko turagowe si wacu turi mu bugaragwa turi kure tuca turondera umudiho wa jaze kugira ngo twumvisha abantu n'amagogwa twari dufise ko twari dufise amagogwa muri ico gihe hari mu 73 ego urumva rero jaze mu Burundi iriho mu bavuza gitari ndimwo kandi jaze buriya jaze na mamuko indirimbo za novuga indirimbo za kera canke nkuko tufate inanga amakembe imiduri cyo kimwe n'izandingiti izo zose ziravuza jazz utanguri kuri bajya abantu urabona nka bajya bamaconjo mwe sinze ko mwabunze yego maconjo bariya bijya nibicuba nibiki na majazz gusa n'ibintu novuga yuko bicura intimba biciye mu mudiho w'ikirundi canke uri wose je no bifata ko ari umudiho bantu murambabarira cyane gose yego none uyu munsi kuvuze ko ari ibintu byo gucura intimba babicisha bavuza amakembe indingiti n'imiduri byose uyu munsi umuntu wese aririmbye indirimbo yo gucura intimba ni jazz oya si jazz hari izindi zica mu vyoroshe ko jazz zifise amanote bizarre no vuga zindi note kuko hari ndimo ngizi gospel ni akoro zisanzwe zivuga zoroshe mugabo jazz nkajewe ndiko ndayivuza uca wumva ko ari ni note zitwa note grave canke sinzi ngene no bivuga mu kirundi na manote diminuendo canke augmente ibintu birebire yego tugerageje kumera nk'abasigurira gatonya abashobora gutahura buke ibijanye n'umuziki turazi yuko mu muziki hari amanota indwi do re mi fa sol la si do nayo nyene yego mugabo hariho ayandi manota aza akomoka kuri ayo hariho ayo bita ama mineur hariho bita ama bemol ama dièse ama diminué nivyo rero ariko ravuga ama neve 11 ibiki n'ibintu none umuntu agerageje kuraba jazz ayo manota wari kuravuga yuko ari bizarre na yahe nama mineur nama bemol nama dièse nama diminué umuntu agerageje kubitahura bukebuke en fait arasho murambabarira yego nta kibazo urashaka kudusigurira yego urumva arashobora kuba mu maminere kuko minere yoyo ni ibintu byo gucura intimba minere cyane ni ibintu ni indirimbo ni n'umudi uciye muri minere ubu uri kuravuga ibintu byakubabaje canke bimeze gute cyo kimwe no muri majeri byose birashoboka mugabo ico nagomba kuvuga nuko zijya ajya manote dukoresha kuri jazz ni na manote ayandi afise tufate nka do ufashe do par exemple do simple mugabo urashobora gufata nka do 9e cyenda yizi canke do iyindi mugabo atari ijya simple nibiki ukaba wongeye kuri do ikindi kintu en fait ni rijya nota nyene dusanzwe tuba turiko turumva mugabo baca baza kongera ko ikindi kintu ego hanyuma rero bigaca bizana uwundi yindi mu cyongereza twita yindi mood y'umuziki hamwe umuntu ariko arayumviriza ashobora kumva ikintu gitandukanye n'ujya yavugije do isanzwe mugabo n'indi do augmente ifise mu leza diminué canke les accords 9 canke 11 ibintu nk'ivyo ukumva ko ari do mugabo irimwe ibindi bintu biba bigiye muri iyo mood nyene uvuze hanyuma rero aho niho jazz iba isasagaye jazz ntiza mu manote nkajya ajya manote ya gospel chorale canke ibi oya
jazz yifitiye izindi nzira zikaze zirimo ayo manote je novuga ko agoye kuko uri kuraraba uri kurayafata sama note yoroshe mugani baza biba bivana n'ico umufise none uko bayafata nko kuri piano canke ku gitari none gitare urabona ifise amakazi yego mugabo je ndashobora gufata urabona ko nifite n'intoki ngufi mugabo ndashobora gufata nka kazi zitanu ugasanga ufashe 5 kazi zose kandi uri kuravuza udahusha ntahusha oya urumva jazz rero twafata yuko iragoye batwigishije ko uvuza utaraba utabona ibyo bintu jazz rero urumva nka note zijya kazi zitatu canke zingahe twe tugenda kuri kazi zitanu canke zitanu kandi uri kura derange ibindi hariya muri zitandatu ni ibintu rero bitoroshe mugabo bisaba ubumenyi kuko naho ufise intoki ngufi ngizi ziwanje ubimenyereye waravyize birashika no wafise ndende bikamunanira mugabo ngufi zigashika byose bivana nuko wavyize byiza cyane mugabo rero tugerageje kumva uri kuratanga uburorero bwo kuri gitari bwo kuri piano n'ahandi none ko bavuze ko ikembe umuduri indingiti zavuza jazz naho baca babifata gute barazifata bifise note nka dawa mvyarajewe bavuze ikembe ego ayo makembe niyo aje gusaba abageni canke kuko ico gihe nta na radio ari bwaze nibiki hari mu za 30 29 ibihumbi 29 30 rero ajya makembe barayavuza hari ukuntu bayafata afise n'ikindi kintu ngaho inyuma kigenda kizana the rhythm sinzi ngene bivuga kizana reka abantu bazi ivy'umuziki rhythm baravyumva yego hanyuma rero muri zijya note nyene z'amakembe dawe yaravuza jazz neza yarabimenya yuko ari karavuza jazz canke yapfa kuvuza ni jazz n'umudiho w'abanyafrika kwisi sabarundi gusa oya n'abanyafrika barimwo abanyarwanda barimwo kongomani bose umva n'umudiho wabirabure su w'abazungu cyane gose ico bakimenye kandi bakimenyere jazz vyakomotse ku banyafrika mugabo abanyafrika bari bagowe muri ico gihe ego hanyuma badawe nabo muri ico gihe bo bari bagowe none ko bakubitwa nabirigi ibimoko ibiki vyose kuri makori n'ibindi agutakiye ivyo birashobora gusigura yuko muri zijya ngorane nazo nyene zabashikira zo kuriha ikori ryagatwe ku nguvu bandi kandi akarishwa n'umuntu yera avuye ahandi nawe ari mu gihugu c'amavukiro byarababaza bakabona ati turatewe nibiki bagafata makembe dawe yaravuze ikembe anjaze ico kirazwi namaraso akomoka ku yandi nanje mvuza gitari anjaze urumva n'umudiho w'abanyafrika uko niko bimeze yego none uyu munsi ko tutariko turatotezwa nabo no kwita bari badutoteje nk'abirabure uyu munsi jazz iracafise akamaro nkako yari ifise aho hambere turumva yuko bayiririmba kugira bacura intimba kugira bashobore guserura akababakiye ku mutima mbega uyu munsi jazz iracafise ako kamaro katumye iza canke hariho ubundi bumaro bwinshi cyane akamaro iragafise kuko itwibutsa aho twavuye yego niko kamaro kuko urumva twebwe turi uno munsi mugabo turi ejo iyo twavuye hirya ejo iyo twavuye rero ntidushobora kwibagira hariya nico gituma ifise akamaro ko kutwibutsa iyo twazananye ndiko mvuga kera bayiririmba bakoresha umudiho wa jazz kugira ngo bashobore gucura intimba none n'ubu tuyikoresha misi yose kugira ngo ducure intimba uno munsi sinovuga ko twarikukiye yego twarikukiye sinovuga ko turiko turacura intimba mugabo turashobora kwibukiriza yego mugabo tutariko turacura intimba turashaka kuvuga yuko nkeka iri no mu midiho iryoshe kumviriza umuntu ateramye kubera rutuziki tutababaza mu matwi turimo ibintu bibomborana byinshi yego nico cyo akirimo yego ni vyiza cyane gose yego je nanifisa kandi kabazo nk'umuntu nkawe usanzwe uvuza ivyo vya jazz donc uwo mudiho wa jazz none uyu munsi jazz tuyihojeje tukivugiriza iyindi midiho canke tukiyumviririza iyindi midiho zazuke tukumviriza amaslow n'ibindi mbega hari ico twohomba jewe kubganje
twogihomba nyene ego nitwumvirize izo zazuke canke rege canke ibindi mugabo ntitwibagire amamuko y'umudiho w'abanyafrika na cane cane bari bafise ikingorane mu kinjana ca 19 ego ntitwogena ngo tute hariya tuwibagire oya twogena twibukiriza n'intuzeye nabo tuzoba tuvyaye n'abazoba dusubiriye bose bumve ko ntitwoyizimanganya igende kuko iyo itwibutsa bene wacu b'abanyafrika n'amagogwa bari bafise muri Amerika n'umudiho rero utwibutsa kure tutowibagira yego nziza cyane mbega urashobora kuduha nk'uturorero tw'indirimbo zimwe ngaha zi Burundi zivugijwe muri uwo mudiho wa jazz kuko nkanje nk'umuntu ata metriza ibintu by'umuziki imiziki ndiyumviririza simenya ati ndiko numviriza uyu mudiho canke uyu woduha nk'uturorero nk'utw'indirimbo wo buzi canke woba waravugije wenyene canke waririmbye zivugijwe muri uwo mudiho wa jazz kugira ngo twihice yumviro cinge no mudiho meze ego urumva hari imidiho twavuza muri ico gihe muri orchestre nationale mugabo tukavuza mu buryo bwa jazz chuma chindege naraye ndamuzemba chuma we naraye iyo ni jazz irimwo nakando kitwa akarundi karimo indani ndabona wa mudiho wi Burundi tuguma dukoma amashi none jazz ngaye ihagaze he en fait aho ahiri iri muri uwo mudiho kuko jazz buriya jazz nakubiko ari umudiho w'abirabure mugabo muri Amerika canke muri Cameroon canke mu Burundi canke mu Rwanda mu babanyi bafise akantu novuga ntuzeye novuga ko ari aka etikete yabo y'abanyarwanda canke y'abarundi canke y'abaki akaranga mugabo ikitwa ko ari akanyafrika kakaranga k'abarundi kera twewe twafata amayaya ayo mayaya ari mu Burundi ntari muri Cameroon ntari mugi mugabo muri ayo mayaya nyine harimo akantu twashiramo ka jazz kagaca mu mayaya mugabo kari mu jazz ego nakandi karorero k'indi ndirimbo akandi karorero k'indi ndirimbo ngaha mu Burundi yo bivugijwe muri uwo mudiho wa jazz urumva tufate nka iyo manzi wararaye iyo manzi baririmba gute iyo manzi we besengire ndikamana wa maya zijya ego tujya n'utuntu namayaya mugabo modernize arimo jazz arimo akantu k'ikirundi gafise akaranga k'ikirundi mugabo karimo akandi kantu kuko kajya tukavugije twe twaragiye muri Tanzania dutumiwe na Ali Hassan Mwinyi muri ico gihe ahari kuri bagaza muri ico gihe tugihariya tuca tuvuza izo ndirimbo z'ikirundi zicura intimba mugabo zirimo umudiho wi Burundi abatanzania bavuze bati aba bantu murabumvirize n'abana beza baririmba neza kandi nibatwigishe n'ingene twogenda dutambuka hamwe kuri uwo mudiho turabigisha ingene dutambuka abatanzania n'abarundi dutambuka hamwe baranezerewe kuko nabo nyene bafise izi wabo z'ikinyafrika mugabo zifise iyindi bintu bambara mu maguru by'ibintu uzeye bijya by'ibinyagara bagenda banyenda mugabo navyo nyene anjaze cyo kimwe na twebwe ko twavuza amayaya tukavuza muri jazz mugabo kubera ko bari abanyafrika biwacu twarahuza kuri ico kintu umunyafrika arahuza n'uwundi kubera dufise intuzeye akaranga kamwe k'abanyafrika mugabo mu midiho itandukanye yego byiza cyane yego nibaza yuko tumera nk'abatera baje imbere muri kino kiyago turimo uyu munsi
hariho isabukuru yitwa Marhaba Festival. Iyo Marhaba Festival yama igira misi yose uko umwaka utashe buri wa 30 z'ukwezi kwa kane. Umunsi wahariwe jazz ndetse no kuri w'Imana uwo munsi urahari. Wo tuyagira gato iyo wihenze ni Marhaba Jazz Day. Ni Marhaba Jazz Day. Si Marhaba Festival. Ni Marhaba Jazz Day. Okay, Marhaba Jazz Day. Sawa. Ego none tuyagira gato kubera iki ivyo bintu babikora iyo Jazz Day. Iyo Jazz Day nuko iyo tariki 30 kwisi nzima haba hari iyo umwibutsa wo mudiho wa jazz. Beni kubera iki bafashe iyo tariki ya 30 z'ukwa kane. Nkumbure bene kuba batanga ico kintu barafise insiguro ndende gaho hantu. Umugabo twebwe twafashe kuri iyo 30 nyene yo munsi mpuzamakungu isi yose yego. Rero Marhaba Jazz Day ni izoba kwa Mungu itariki 30 kuko mama yigize n'indi myaka kuva mu mwaka wa 2020. Yego. Rero ubu izoba kuri arena. Turayiteguriye neza, turafise n'abashitsi bazoba baje kugira ngo tuyihimbaze tunezerwe twese nabo baje bava hanze n'abarundi. Rero twebwe nka Marhaba Jazz Day turatumiye abantu kuri arena. Ico nico jewe no saba no uvuga kuko Marhaba yoyo ni festival ifise imyaka 5 iri ku kivi izwi na leta kandi tangikori. Yego nakumvuga rero iyo Marhaba Jazz Day ni kubera iki mu bigira buri mwaka mbega hariho ico muba mugamije gushika ko kubera iki mubigira uko umwaka utashe kubera iki Marhaba itagira reggae day, kitagira zouk day, kitagira rap day, kubera iki gira kuri jazz? Ni kubera iki yafashe jazz akaba ari igira buri ku mwaka utashe? Murakoze cyane kuri ico ciyumviro. Yego. Urumva no mu bindi afete dufate nkubu mu kwezi kuza kwa gatandatu hazoba ari ikintu cyitwa fête de la musique cyane gose. Iyo fête de la musique iba irimo za reggae, jazz, blues, rocker, ibiki byose. Mugabo Marhaba Festival yoyo izoba yaguriye ngaho nyene muri juin tuzoba dufise ikintu cyitwa Marhaba yindi wavuga Marhaba Music Festival izoba muci. Rero no muzindi iya 30 iya 30 nuko ari reggae kwisinzima. Mugabo tuzoba dufise iyindi reggae kwisinzima canke jazz ni jazz kwisinzima. Mugabo fête de la musique munazi ko iba muci umunsi mukuru wahari umuziki. Twebwe rero Marhaba ni twe tuzoba dufashe ya mbere kuri ico tuzoba tugihagarikiye. Ico kirimo ivyo byose wambwiye uri reggae, blues, ibiki vyose zizoba zihari. Ni muci ni mu kwa gatandatu. Rero ndakwishuye yuko tutabibagiye na reggae canke n'abandi kubera yuko nukwezi kumwe gusa tuzoba tugeze muri ivyo bindi byose. Abo bifuza reggae canke umudiho uwo ari wo wose tuzohurira muri ijya fête de la musique. Mugabo so tufasi izoba yitwa Marhaba ni izo bifashe fête de la musique. Marhaba nizo bizibiye hajya Marhaba Festival ni twebwe tuzoba tuyifise. Twebwe rero Marhaba no kwishura yuko tutahengamiye kuri jazz gusa. Mugabo mu kwezi kuza tuzoba turi no mu yindi midiho yose muci mu kwa gatandatu. Yego. Abo muri jazz uno munsi tuzoba turi kumwe itariki 30 ni hirya yejo ku Imana. Mugabo abo bandi nabo bamarege nibiki tuzoba turi kumwe ni mu kwa gatandatu tuzoba twamaze kuba twatanguye nabandi. Yego vyiza cyane ndumva n'ibintu biryoshe. Ngume nibutsa abariko baradukurikirana yuko turi mu kiganiro kuziko ku minsi ya mbere ya gatanu ya gatandatu tuba turiko turarata
uno musi tuko turarata umudiho wa jazz duhejeje kwiga canke kumenya ko batari babizi yuko ari umudiho w'abanyafrika watanguye mu kinjana c'19 igihe abanyafrika bari bagorewe mu bihugu vya muri Amerika bagaca rero bagira ibintu byo gucura intimba tukaba tubona reko no ngaha mu Burundi wacu haba mu nanga mu ndingiti mu miduri yuko natwe dusanzwe tuvuza jazz kandi ari byo kwishimira kandi ari umudiho w'abanyafrika kandi twishimiye cyane gose umutumire wacu uno munsi ni Sindakira Léonidas alias Gema akaba avuza jazz yego twagira rero tutere dusozera akajambo woshikiriza abanyamuziki bose kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe jazz kugira ngo dusozere ko barakahe. Murakoze cyane. Yego abanyamuziki bose abacuraranzi jewe ubwa mbere ndabifuriza umunsi mukuru wa jazz utwibutsa amamuko ya bene wacu b'abanyamerika birabura bagize ikibazo mu kinjana ca 19 hanyuma nkasaba yuko abanyamuziki nabo nyene iyo jazz kubganje kuko je narakukurutse bato ukivuza ndavuza mugabo si cyane kuri no w'Imana ntuzovuza oya ndi muri komite itegura mugabo nkasaba yuko abo bakibasha bakiri ku kivi jazz batoyibagira kuko numudiho ufise insiguro itwibutsa ingorane zadushikiye abanyafrika mu kinjana ca 19 ico rero nico no bifuriza hanyuma rero nkaba ndabahaye ikaze kuri uwo munsi w'Imana w'itariki 30 kuri arena tuzoba twigina jazz nkuko kwisi hose bariko barabandanya iyo yitwa marahaba jazz day nibaze turiteguye kandi tuzobakarira nayo duhagaze neza ego ico nico kwifuriza abo bantu kandi ndabasaba yuko ndabatumira ntiturihisha oya n'ibinyobwa tuzonka kwagusa muzoronka kwagusa bamwe sibo abakunzi nibarera mu mubindi bamwe bazokwimenya mugabo abo twatumiye nawe urimo bobo turabakira nta kibazo ego bakunzi bisamirizi Kazoza FM uno munsi kikiyago cakuziko uno munsi niho kirangiriye twagira ngo dushimire bimwe vy'imva mutima Sindakira Léonidas alias Gema murakoze cyane wakoze kwitaba ubutumire bwacu nanje ndabashimiye kuntumira twibaza ko no hanyuma niyo twagutumira tuzoza turabakunda urakoze cyane ego nagira kandi nongere ndabibutse yuko iki kiganiro gishigikiwe n'umugambi Pasake ufashwe mu mugongo nishira hamwe ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia niyo nkeza Jean Renaud ni jewe narinda kiremesheje ndabasavye ngo mubandanye mumererwa neza aho muri mugiraho muba mubahwe na cyane ntimwibagire kugwiza umwimbu naho utaha. Kazoza FM, be your own boss.